amahoro kuri mwese mwahisemo gukurikira amakuru y'iradio Peace FM hejuru y'ugwaruka. Amakuru mushobora kumva muciye kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu kome kandi mukayumva ikibiraho amasaha 28 kuri 28. Turi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Aya makuru twabateguriye akaba ashamikiye hanini kuri zino ngingo nyamukuru. Haratunganijwe ikiganiro kuri radio Peace FM y'ugwaruka kuri uyu wa gatandatu uheze, aho umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi Alexis Nduhije yari karishura ku bibazo by'iradio. Muri aya makuru mukaza kumva bimwe mu byavuze muri ico kiganiro. Abarana gateka kazina muntu mu Burundi bavuga ko bafise impungenge kubijanye n'agateka kazina muntu gashobora guhungabana mu matora buca atangura. Muraza gukurikira Jean-Pierre Bigirimana muri aya makuru. Mu ntara ya Bubanza naho hari abanyagihugu bidoga nyuma yaho hari mugenzi wabo agandaguwe, ababikoze hagukurikiranwa n'ubutungane bakabandanya bidegembya. Navyo twabateguriye muri aya makuru. Tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Geoffrey Bert Karangwa ngiranda yabashikirize, nkaba ndiko ndafasha mu buhinga bw'ivyuma na Chanel ntiharirizwa. Kaze mwese mwidonido. Gwaruka bw'Uburundi ubutigu burageze. Igihe cy'amatora kirangwa n'imvururu nyinshi zihitana ubuzima bw'ugwaruka. Ubu rero harageze ko mudakoreshwa n'abanyepolitike. N'iki gihe mu karere hari cuka kibi gifatiye ku njyane z'amoko. Ibibazo biduhanze ni vyinshi. Hari ubukene bwugarije igihugu, imiryango yacu ikamana ubukene buzura inzara, ibiza bisongera isibe, ikibazo c'ubushomeri ugwaruka turimo, tudasize inyuma itituka riteye ubwoba y'igisata c'indero. Igihe c'amatora n'inyuma yaco, abanyamigambwe bari bakwiye kutwereka imigambi bafitiye igihugu mu gihe hari ubukene bw'igitoro bukabije, itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'igihugu, iduga ry'ibiciro bikabije ku masoko n'ibindi byinshi bibonekeza mu bisata byose mu gihugu. Iki ni gihe mukwiye gufatana mu nda mu kubaka icizere cy'igihugu cacu, mugakumira icoza kibatandukanya kanatsinda muri bene mugabo umwe. Ikigo Credeje cishinze gutsimbataza indero n'iterambere ry'ugwaruka mu Burundi kibasaba kwima amatwi abangushi n'abasesankuyoze mugaharanira amahoro kugira dushike ku iterambere rirama. Mutumba wa Marambo ya mbere muri komine ya Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke, amazi meza yabaye umuzi w'ibuye. Kuri uwo mutumba buri munsi abakenyezi, abana n'abandi bose bamanuka ku ruzi Nyakagunda kuvoma amazi kandi ameze nabi. Ayo mazi naho ari mabi kandi ashobora no gutera indwara, niyo bakesha ubuzima. Barayatekesha, bakayanywa, bakayoga, eka mbere bakanayamesesha. Kubera ko ako gace katagira amazi meza, nta kundi babikora, bayakoresha uko. Amazi meza kugira umuntu ayaronke ayagura amafaranga y'amarundi ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 kwibidimwe. Ivyo navyo abanyagihugu bafite amikoro make bigaheza bikabagora. Iyo imvura iguye abantu bariruhutsa, amazi y'imvura barayareka bakayabika kugira ngo bayakoreshe iminsi mikeya imbere yuko basubira kwifashisha amazi yo muri urwo ruzi. Abanyagihugu basaba inzego zibijejwe, abajejwe intwaro, abashinga amateka n'abandi bose bazotogwa muri aya matora yimirije ko bofata iyo ngorane mu minwe, gutyo bakaronka amazi meza. Kuri uyu wa gatandatu w'igenekezo rya 17 Rusama, iradio Peace FM y'ugwaruka yari yatunganije ikiganiro kidasanzwe n'umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije. Intumbero y'ico kiganiro kwari ukwishura ku bibazo by'iradio, aho ico kiganiro kandi cagarutse nuko umugambwe MSD ubona ibijanye n'amatora mu Burundi. Nduhije Alexis akaba yarasavye abarundi kudata umwanya mu kwirukira ayo matora ataco bazokuramwo, ariko ko nibabona bageramiwe bazoja mu tuzu tw'amatora amakarata bakayata hasi, gutyo agaharugwa nk'imfa gusa.
Krista Inamahoro yakurikiranye iki kiganiro. Muri ico kiganiro cyamaze amasaha ane, Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MSD urwanya ivyimviro vya leta ya CNDD-FDD ahanini cyari kigizwe no kwishura ku bibazo by'abarundi n'umumenyesha makuru wa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Bimwe mu byagarutswe ko n'amakuru yanugwanugwa ko uyu munyepolitike Sinduhije yoba atakirwanya ubwo butegetsi bwa Ndayishimye ahubwo ko basigaye bakorana. Sinduhije yemeje abari ko barumviriza ico kiganiro ko bakwirakwiza ivyo bihuhara akagwi k'abantu badashikana 10 bihaye gucafuza umugambwe arongoye. Ku kibazo c'imipanga bivugwa ko yoba yaratanzwe mu Burundi, Sinduhije yasabye umumenyesha makuru gukora amatohoza kugira abari bazoshira habona ivyayo makuru gushika basa nk'ayahahamuye abarundi inyuma yaho ayo makuru atanzwe aho kuyabeshuza leta y'u Burundi kinumira. Ariko Sinduhije na Leonidas Hatungimana akaba ari bo babeshuza ayo makuru. Sinduhije ntiyemanze ko ari we yatanguje umuharire ditabara naho adahakana ko ashigikiye ivyumviro vyabo kandi ko zina murundi wese azohaguruka kugwanya leta ya CNDD-FDD azomushigikira. Ku kibazo c'abanyamurenge bivuga ko bagandaguwe n'umuhare w'abatabazi ditabara ahayishuye ko amakuru ahabwa n'abanyamurenge b'abasirikare bakomeye ari abarundi bagerageza guca intege umuharire ditabara kugira ngo usambuke ariko kuri ku kivi. Hagati aho kubijanye n'amatora, umugambwe MSD wavuze ko abarundi bakwiye kubifata nko gukinisha abarundi ariko ko igihe byo bakomerana botora ayo makarata y'itora bashikaho batorera bakayata hasi gutya gaharugwa nk'impfa gusa. Sinduhije yarishuye kandi ku bibazo bitandukanye by'abanyagihugu harimo ko yohishura ubwoko bwiwe akareka kuguma munyegeza. Ari nabyo byatumye umwe mu muryango we Graciel Rukindikiza ahabwa ijambo muri ico kiganiro aho yavuze ko afise impungenge ku mpamvu abantu bama bashaka kumenya ubwoko bwabo ku nguvu kandi ko kiri mu bibazo bama babazwa kenshi. Kubijanye n'ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi kuva mu mwaka w'1972, Sinduhije avuga ko kuva ico gihe n'ubwicanyi bwagiye burakurikira amoko yose yagiye aricana. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Krista Inamahoro ndagukengurukire. Agashavu ni kenshi mu banyagihugu bo ku mutumba Rudende mu ntara ya Bubanza ni nyuma yaho umunyagihugu mugenzi wabo agandaguwe n'imbonera kure. Bene gukora iryo bara bakaguma bidegembya. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakaba badatahura uburyo bajejwe intwaro n'ubutungane muri iyo ntara badatanga ubutungane kuri uwo yatswe ubuzima azira akarengane, bagatinya ko atagikozwe imbonera kure zizobandanya kwaka ubuzima abo banyagihugu atacamira. Ni nkuru twategura na Odas Kaburo. Iryo bara ryaguye kuri uyu wa 12 Rusama umwaka wa 2025 ubwo umunyagihugu Mwirimizi atanaho abarizwa mu bya politike yagandaguwe n'imbonerakure azira kubaza udufaranga twiwe yaraheraniwe nimwe mu mbonerakure. Amakuru ava mu gacimbiri Rutendeye mu umutumba Buhororo komine n'intara bya Bubanza akemeza ko nyene kugandagurwa azwi ku mazina ya Barasurwa w'imyaka 55 yagandaguwe na Ntibazonkiza Elisa batazira niba afatikanije na Niyongere Jean Marie bose basanzwe ari mbonerakure ziyemera zo kuri uwo mutumba. Barasurwa yagiye kwishuza udufaranga twiwe yaraheraniwe na Niyongere Jean Marie yagize ngo arashika ku rugo rw'iyo mbonerakure agitanga kubaza utwo dufaranga yishishije bugufi nyene guherana yishuranye n'akagagazo kenshi amubwira ko atamafaranga afise. Mwene kwishuza nawe akamubwira ko akeneye utwo dufaranga kuko we nabiwe ikigoyi kibarembeje agira ko avuga ko atayarose atahava. Urundi amubwira ko yokura meza kuko atakanoti amubona ko. Bagiterana amajambo niko guca babona haje iyindi mbonerakure ariwe Ntibazonkiza Elisa umubanyi wa Jean Marie Niyongere hakubaza ico bapfa ahubwo we buno nyene yaciye agurukira kuri Barasurwa ingumu n'imigere birayaga amufata mu kanigo. Niyongere Jean Marie nawe asimbira ku bindi bice by'umubiri bya Barasurwa kugeza acikanye. Bompi uko ari babiri babonye ubuzima bwa Barasurwa buhereye aho baciye bakinjura. Niyongere yihereza imirambi Ntibazonkiza batazira niba ahungira mu nziwe urugi arugara.
inyamiramabi ntibatevye kuhashika bamwuguruza ku nguvu bamushorera ko iminwe bamufungira mu gashoka komine Ibubanza mu gihe ikiziga ciyo nzirakarengane caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru Ibubanza. Icababaje umuryango, inshuti, abagenzi barasugwa co kimwe n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba muri rusangi nuko atamwanya wahaciye imbonerakure Jean Marie Niyongere abonetse yidegembya atacamira mugenzi we nawe iyo afungiwe akaba yararahiye ararengwa ko atarubanza rw'ikibiriraho azocirwa nk'uko vyama bigenda ku bandi bakoze amarorerwa mwenayo kuko iyo mbonerakure ivuga ko ikeneye uwiburanira. Abo banyagihugu bakibaza iyo inguvu n'ububasha kuri izo mbonerakure bikomoka, narirya abacamanza b'ubwabo bavuga ko gucira urubanza izo mbonerakure ari igikorwa kitoroshe. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakaba batekewe n'ubwoba buvanze n'agashavu batinya ko nabo inyuma yo kubura ubutungane kuri mugenzi wabo nabo nyene bashobora gushikirwa nayo mabi bishobora gutuma bigwanaho mu ntumbero yo kwironderera ubutungane gutyo n'ivyahuha bigahuhuka. Odaskaburo nawe ukengurukire mu bijanye n'amatora. Ibice 40% by'amajwi kubitoza ku giti cabo bazwi nk'abigenga ni byinshi cyane ugeranijwe n'amajwi abiri asabwa abari mu migambwe canke inani z'imigambwe. Ibyo ni bimwe mu ngingo ziguma zigaruka ko n'abiyamamaza bigenga hamwe n'urunani Burundi bwa bose. Patrick Nkurunziza arongoye urunani Burundi bwa bose yabivugiye mu kiganiro n'abagize ubwo runani hari kuwa 15 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 mu gisagara ca Bujumbura. Thomas Nzeyimana umwe mu rwaruka rwitoza nk'umushinga amateka yigenga mu kiganiro aheruka kuhabanditse n'abamenyesha makuru yavuze ko amajwi 40% ari menshi cyane kuwigenga mu gihe umugambwe uheze ugasabwa amajwi abiri yonyene kwijana. Muri ico kiganiro yasabye umukuru w'igihugu ko yoraba ayo majwi akagabanuka ku bw'urunani Burundi bwa bose bo bamenyesha ko uwitoje nk'uwigenga yategerezwa koroherezwa gusumba bitoza bagiye hamwe mu migambwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano buranegura amakosa amaze kwibonekeza mu kiringo inyiyamamazo imaze iriko iraba, ariko ubwo bushikiranganje bugashima intambwe ico gikorwa kigeze ko aho kiriko kiragenda neza nk'uko babivuga. Byashikirijwe na Martino Niteretse aramutswa ubwo bushikiranganje ari kuri wa mbere w'igenekerezo rya 19 Rusama mwaka wa 2025 mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Amwe mu makosa amaze kwibonekeza nk'uko babivuga ngo nakagwi k'abantu bahungabanije abanywanyi b'umugambwe SNL aho batanu muri bo bakomeretse ikizina mu ntara ya Bubanza abashwaniye ibibanza byo kwiyamamarizamwo muri Isare na Gihanga, abatabuye amakarata y'amatora muri Bukirasazi Gitega mu Kivoga mu Rutana n'imugwi mu ntara ya Cibitoke. Ubushikiranganje ndetse bukihanganisha abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bagize isanganya bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu ntara ya Muyinga aho babiri muri bo baciye bitaba Imana ubwo nyene. Martino Niteretse amenyesha kandi ko amategeko abandanya akora no mu gihe c'amatora aho abiyamamaza basabwa kuvuga imigambi bazoshobora gushira mu ngiro. Nayo kuva mu mwaka wa 2015 gushika ubu amatora yagiye arategurwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu Burundi n'amatora atigeze abamwo umuco na gatoya. Ivyo bigashikirizwa na Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga nshingwa bikorwa mu ishirahamwe Fokode, akaba ahanini abivuze yisunze itotezwa ryagiye rirakorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Kurikira Maître Janvier Bigirimana. Amatora ariko aratunganywa mu Burundi co kimwe n'ayamaze imyaka atunganywa na CNDD-FDD kuva cyane muri 2015 n'amatora arimwo umugambi umwe, n'amatora ataguhiganwa twovuganya kurimwo, n'amatora agaragara yuko uwo mugambi wamaze gufata ingendo yo kwigira umugambi umwe wiganje mu gihugu. Uravye cyane agatotezo kagiye karaba gakorerwa abitwa yuko ari bafise igihagararo nk'abawupoza, muravye ingene umugambwe SNL canke urongoye bafashwe mu misi iheze, turavye kandi nukunyuruza, kwica, kuburagiza
abatavuga rumwe n'uwo mugambwe CNDD-FDD tutibagiye aba oppoza bahijwe mu mahanga kuva 2015 vyerekana yuko uwo mugambwe wafashe ingendo yo gukoresha igikenye gukoresha inguvu mu bijanye n'ivyo gutwara igihugu. Ikindi naco ntivyumvikana ingene mu gushiraho amatora mu gushiraho inzego zijejwe guhagarira amatora uwo mugambwe usanga harimo abiganje muri uwo mugambwe abanywanyi b'uwo mugambwe asanga nibo bajejwe guhagarikira amatora. Ni nka bimwe umuntu muje gukina umupira w'amaguru akaca yongera akakubwira ati ni jewe nja gusifura urukino, umuntu ugasanga ari mu kibuga ariko arakina, ni nawe ariko arasifura, ni nawe aja kuvuga ingene urukino rwagenza ata muntu n'umwe ashobora kumuvuguruza. Ivyo rero vyerekana yuko inzira ya demokarasi, inzira yo kubahiriza ubwigenge bw'abarundi bwo gutora uwo bifuza ko barongora bikiri kure, ariko uko uwo mugambwe ubandanya ushavuza abarundi, ubandanya ukumira abo batavuga rumwe, nibaza ko ariko n'agashavu kaduga mu barundi cyane yuko uwo mugambwe biboneka yuko ufashe amaboko imugongo abarundi, wabatoteje mu buryo butandukanye mu kubakenesha n'ibindi bibi bikorwa n'abari ku isonga ry'ubutegetsi mu kunyuruza itunga ry'igihugu, mu kutubaha amategeko, mu guhanyanga agateka zina muntu no mu kutagomba gusangira ubutegetsi n'abandi barundi. Ivyo rero binatuma nk'uko mu yandi matora byagiye biraba kaba kajyo guhonyanga uburenganzira bw'abarundi. Nayo uwo arana agateka ka zina muntu akabona ko bafise impungenge kubijanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi muri bihe vy'amatora. N'ubunyene tumutegabire cy'agateka ka zina muntu mu gihe c'amatora turafise amakenga akomeye cyane ko bizotera bisubira inyuma, na cyane ku bantu basanzwe bari mu migambo itavuga rumwe n'ubwo butegetsi, kuko kwiba amatora ni kimwe, gushikana ivyo wivye kiba ari kindi. Rero CNDD-FDD kubera irazi yuko yakoreye n'aba barundi bamana ubwoba, ntibareka kugira ubwoba n'uru runani kwagiyeho, nubwo hari abandi bawupoza bakomeye bari bakumiriye. Ndazi ko batareka kugira ubwoba kuko barazi yuko abarundi bababaje babashikanye kure, naco bituma rero bakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagira ko caruka, ntihagira icotuma abarundi batora mu mwidegemvyo, kuko no munsi umuntu wese yohiganwa na CNDD-FDD abarundi akabareka bakagira umwidegemvyo, ntaco buze ko CNDD-FDD itsindwa, kuko yararuhije abarundi, yashikanye abarundi ahantu habi cyane. No munsi rero ico gikenye, izo nguvu nizo bariko barakoresha, byumvikana ko ivyo bidashobora guhumuriza kubijanye n'agateka kazina muntu. Ari naco bituma twibaza yuko abandi n'agateka kazina muntu n'abarundi ubwabo nyene nakajyo gukanura cyane, tukasemerera mwese agakora ibyo ashoboye kugira ngo ubutegetsi turabe yuko butobandanya buhonyanga, bwica, bunyuruza, butoteza abarundi nk'uko ivyo bintu bimaze imyaka itari mike. Uwo akaba yari Maître Janvier Bigirimana, umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishirahamwe Focode, akaba kandi yarananonosoye ibijanye n'amategeko. Dusozera amakuru mu ntara ya Cibitoke kwa 16 Rusama umwaka wa 2025, ibiziga bibiri by'abantu bambaye impuzu z'igisirikare ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo byarabonetse hari ku munsi wa kane mu gatondo ku mutumba wa Rusiga muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ku rubibe Uburundi buhana na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ni inkuru yatumye abanyagihugu bibaza ibibazo byinshi, kubwo abanyagihugu bo kuri uwo mutumba Rusiga abana baragiye impene hafi y'uruzi Rusizi babonye ivyo biziga bibiri
bireremba hafi y'ibarabara rya 11 bamaze kubimenyesha abajejwe umutekano bariko barakizura hafi yaho baciye bahashika bemeje ko ari abagabo bambaye impuzu z'igisirikare ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo FARDC. Ivyo biziga vyabonetse hafi y'ahazwi nka transversale ya 11 bahamagara abajejwe umutekano w'abarundi bariko baracunga umutekano baciye bashika aho vyabereye bemeje ko abo atari abarundi ari abasirikare ba Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ariko itorwa ry'ivyo biziga ryavuye rivugwa ko amajambo menshi amakuru ava mu nzego z'umutekano muri iyo ntara avuga ko abo bapfuye batoba ari abasirikare ba Kongo ahubwo ko bavuye mu gwaruka rw'imbonerakure ugwaruka hari uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD goba kwararungitswe kugwanya ku ruhande rwa FARDC mu kugwanya umuhari M23. Amakuru twite bategura rero nahagarukiye nshimira uruganda rwacu rwatorokanije ntibagesha ntaririzwa reka aramfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe Geoffrey Bertrand Karangwa narikunde bashikiriza mu nkunde twohana isango ku munsi w'ejo n'agahwana.